Reka nabaramutse nongere ndabipfurize ibihe byiza. Nongere ndabaramutse kandi nkuko bisanzwe again and again on the reselector man wagwan bombo karafika. The one and only iri musiri champion TV nkuko bisanzwe ijwi ry'abagendana ubumuga. Muri kumwe n'abashiriyano indundi tubana umunsi kuwundi murabizi. Hama izuba ririko riraka ibintu bimeze neza murabona imbere yanje imbere ya kamera kuri screen yawe aho uri kurarabira murabona umugabo ahagaze neza. Ninde uno mugabo? Hari abantu nkunda kuzana hano kuri musiri champion TV kubera icubahiro ndetse n'ubwenge baba bafise icubahiro ivyo bakoze 7 nziza nkaba ntorinda kubabwira ngo birebire ngo ndamumaze ngo nindenge ibyo byari byakera bene wacu. Reka ndababwire uno mugabo numwe mu bagabo bahoze ari abantu bakomeye kuva 2014 kuduga mu gisagara ca Bujumbura bagiye baratwara amaradio atandukanye. Uno munsi akaba barizwa muri Biggy Empire. Numwe mu bagabo iyi projet ni nini cyane ya Biggy Empire kuko ni entreprise ikomeye cyane mu gisagara ca Bujumbura ijeje kumenyekanisha abaririmbyi, ijeje kumenyekanisha abikorera utwabo. Umuntu wese akeneye kwamamaza vy'umwihariko uno mugabo numwe mu bagabo bamamaza cyane bakomeye mu gisagara ca Bujumbura. Uhavoza kumaza ngo ni gute namurondeye kuri Musiri Champion TV. Reka maze ndamwakira ndamuhikaze uraza kumva byinshi utaruzi. Karibu cyane papa. Salama meze neza. Meze neza. Twirukana kera. Asante sana. Jawe turaso guhura. Ego cyane. Abantu bakunda kuvuga ngo Biggy mbega abari munini canke ni kubera. Aya ndonze. Uri munini cyane. Nagwa numvira. Kuri regime mutu. Abani sawa ndogabanya cyangwa unagwaye yangwara batafu. Neza cyane. Bo nibaza ko atabyishino rinda kuvuga ubuzima ndabona bumeze neza. Meze neza cyane ndabusakuzi bisamirize. Bada ndabusakuzi wa Musiri Champion TV. Ndabuse cyane ni TV nkunda kwikera cyane washaka kuva long time. Akandi ndacaye kurikirana genda bikiganiro kiraho mwakoze n'umuntu araho. Ndavuga ati wow that's nice. So ni teka ntangiye kuza kuri TV ya. Ego cyane. Ikaze rero ndaguhaye ikaze mu kiganiro hamwe dushe tuya. Asante sana. Urakoze cyane. Biggy uno munsi uri umuntu ufise professionalism kuva kera mu kijanye n'itangazamakuru. Uri no mu bantu nabayeho nipfuza kuba nokora nkawe kera nkiri byanakunze byaranakunze Imana yarabikoze. Anyway uno numwe mu bantu banamfashije kugira ngo itangazamakuru ryanje rigere kure. Ndanagushimire cyane. Asante sana. Thank you. Umwanya wo kugushimira. Thank you. Mugabo wumve ko wakoze ko gikomeye cyane. Wala niteka nange kugira umuntu agushimira kugira umuntu ndavuga yuko wamufashije cyangwa ugize icyo ukora uzaga uvuga ati vraiment merci beaucoup. Si bose abikora ariko abikoze ni bon cyane. Ndagushimira. Twarakoranye ubu ndi mwiji ry'abagendana ubumuga uyu munsi tuvugana iri niji ry'abagendana ubumuga rishika kure ijwi rifasha abajya abantu bose bari mu bibazo. Iyo wumvise umuntu agendana ubumuga muri ico gihe wumvike agendana ubumuga ikintu numva cyambere cyo n'umuntu afise ikintu ashaka atafise ku mubiri wiwe bivaye n'ivy'Imana yaturemanye. Hariho biratandukanye, hari umugama w'amaboko, umugama w'amaguru, go ku mutwe, bw'amaso biratandukanye, babutandukanye. Ico numva muri make ku agendana ubumuga. Aho uherereye muri quartier aho ubaye mu kibano mbega wumva bafata gute abantu bagendana ubumuga? Bo rimwe na rimwe mu gihugu cy'u Burundi usanga atakibazo kinini bahabwa. Sinzi impamvu maybe ngende gusuzugurana canke kuri yanye ariko aho maze gutema mu bihugu ragenzunguruka aho za South Africa zo muri Asia aho sagenda aba nagiye mbona umengo bo barahabwa ikintu kidasanzwe mu munini gose ubwo nk'amakonferensi yakunda kujamo hanze usanga akunda kuvuga bati umuntu agendana ubumuga arahabwa ikibazo kidasanzwe gusuma twebwe ngo babazi yuko umuntu agendana ubumuga nyimba yavuze ati je kigenda gisha kugikora usakizi gose siko manza kubibona uzabona agendana ubumuga usanga ari umushonyi usanga shona neza gusumba jya wese batabugendana na cyane cyane uzanga agendana ubumuga usanga avuga icyongereza neza cyane niyo mpamvu wasanga ahantu hose ibigo abazungu bo batahora ko agendana ubumuga kuri ico kintu abari strong enough gusumba abandi bantu. So rero twebwe wacu dushafite ko hutagira. Asante sana. Uno munsi mbega muri nk'akarorero umuntu arakuzaniye umuntu agendana ubumuga runaka n'umuntu yumva mugabo atabona canke se abona mugabo atumva canke se agendera kuri beki mvuge imbago mu kirundi ciza ku bantu babitahura muri mu ntara zo hagati mu gihugu canke se umuntu agendera ku gakinga akaza ati makazi kuri Biggy Empire. Uro munsi wo mwakira neza gusumba uwundi muntu wari we wese. Uzikira kubwiye Bashiri Jewe
nakubwiye uyavuga ati kanyo katagurutse nikamenya uko yo bweze nko ugamenye ingana natakuze ndagenda cyane sinabitahura abone umengo nyene ntacoza kumarira muga maze kubona abandi iyo bafata maze kubona the way bimeze naje mvuga ati Jesse ndaba icumuna uko ari ago ndaba icanzaniye jewe cyo usanga umuntu warashaka afisa amaboko yose amaguru yose mugo asanga ananirwa gukora ivyo umuntu agize ati ndabakarero basiko hafi mu Rwanda muri yitwa Niyo Bosco neza cyane afise ubumuga butabona wazina bamwita the music machine nuko mu Rwanda ba Bruce Melody ba The Ben bande bose bavuga ati bamubonye this is the music machine ako ntabona urantahura mu kwandika kwesha za system z'abakoresha no kuri gitare ngo nta uja ko na umve piano gitana nujako urumva nuvuye ko ari strong enough kuburyo abantu bose yandikira n'indirimbo bajya nimba muzi Docas na Vestine gushyo sa turabaze mu gihugu cy'ubudeki indirimbo hafi nk'ince 90 kujana wazandika no gute wovuga ati uyu muntu wo musayiningisha muri rebo ya mugibona ariko abishoboye so rero ntuzurabere ngo uko gena mu gace kiniki Jesse no babije nabaguca icashoboye kaco maze kwa nico navuze iyo umuntu avuga usanga atagena no mu no mu Burundi bajya babuja kids baririmba uskuva ko aririmba live nyine urumva kumengo bano bantu bararenze ngo gusanye usanga babigoye nyine ko umuntu agira mugabo ako umuntu asanze akora ico kintu ariko adafite ubwo bumuga runaka usanga ari strong neza cyane ubanze unyemerera ikintu kimwe numvise ibintu bijanye n'ivyo abagendana ubumuga urabitahura cyane ubwa mbere wasanga abantu bafise imvugo bakoresha atari imvugo mbabarira amati ku bantu bajana ku bantu bagendana ubumuga uro munsi ahubaye mbega vyaragabanutse canke vyariyongereye well ntivyagabanutse cyane bo ufite nyine abana no generation shasha abana babavutse busha ubunye ntibaratara yuko kugenera ubumuga ari ibintu bisanzwe gira bisha gushikira ubwo ni ibintu ejo ashaka kuvyuka ukomeye bukeye ukagiyazo cyama accident bigahinduka gusa mugabo bukeye biko biraza nk'abantu bakera afite imyaka plus de 20 uduwa 25 batawe ko uko umwita bisha kumukomeretsa niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe urashaka kumwisa bajya amazi atakiyari cyane irapfungutse bukebuke ego cyane hari umuntu yatwandikiye kuri muri commentaire aratubarira ngo hamwe mwoza muraturonderera aba partenaire cyane kubagendana ubumuga n'abandi bantu mugabo bafise aho boshikana ibintu kure abantu bashobora kuturonderera ubuzitwe bw'abagendana ubumuga bashobora kudushikana kure kuko dufise impano zitandukanye harimo n'abantu baririmba ukumva yuko arafise impano mugabo yabuze ahantu ashobora gutoborera nyemerera rero je namanitse amaboko kugira ngo Biggy Empire na Musiri Champion TV uvyemerera hanyene hama dushe dutangura dukora umuti partenaria yande ya Musiri Champion TV hamwe na Biggy Empire jewe muri Biggy Empire by the way niko navuze Biggy Empire kwa Jesse domesha makuru kuri Radio Black FM muri kiyo cyo good morning gitangwa gice saa 10 gushika saa 3 ivyo nivyo ku ruhande apa ariko nka vya journalism Biggy Empire tukora izini service zimiduga tukora izini service muko bivuze za promotion artiste n'ibyo bitandukanye so jewe niyo mwabona igikenewe two kwamba ivyo ndiko ndavuga dukora muratugazokora ibisanzwe amen ivyunguka man amashini gwawe ndaguhaye amashini nuko yego cyane hama tutararangiza kugira ngo ko ndagufashe umwanya ari muto mbanze ndanagushimire cyane tutararangiza kajambo kanyuma wobwira abantu biyumvira nabi abantu bagendana ubumuga by'umwihariko babantu bakurisha imvugo atari imvugo mbabarira amatwi na babantu batabakira mu buzi bwabo ngo babahakaze bo jesho novuga cyo nyine gusa kimwe navuga ati kinyo katagurutse kameye ubweze babanze bige d'abord batahure bamenye babami mu ntuze zitandukanye mu isi nzima abantu bagenda bya ubumuga bavuga ubumuga bose abirabe neza nta usanga rimwe na rimwe babana bambere mu vyo barakora so which means umuntu mu gahema impemu z'abazima z'abakihari nuko umuntu akomeye uko ari kose mu mwubaho uko nyene kuko nawe n'umuntu kandi nawe usanga azi vyinshi kusha ivyuzi washaka wafata n'umwanya ukwiye kuvyiga we nta mwanya ufise baby ngawe nto mwanya kuvyiga ukwiye so rero batahura abantu baba pastor basanga afite ubumuga butandukanye abashoferi abaki so rero you never know so rero nico gituma rero vyiza twubahiriza twaba ico cyubahiro cyabo uko biri kose abona abantu neza cyane umaze kuba deje ahantu henshi hatandukanye niye experience wohereza abantu bariko baragukurikirana vy'umwihariko abantu babitura bakabakira n'abatabakira bitwaje ngo ujya muntu agendana ubumuga runaka bo ni kimwe navuga nyene n'ubundi maze of course namaze gutwara ibintu bitandukanye
je gusa nta muntu arantumbera ambwira jewe afite ubumuga runaka atimfasha kiretse gusa abaririmbyi dafite arivyo baje kunyitura akambwira ati meze kunuku nuko agira ubumuga bw'utabona mugabo kwivaye nuko nanje uwo mwanya ntari mfise muwaye kumufasha nisabikoze ariko puro mubombwira ati mufashe dakishonzo gikora so rero abantu nk'abo rero namwe mu bumvirize cyambe cimba umuyobozi runaka ahantu umaka kwitura yimbaje gusaba akazi mwisheke gawanzura ariko akazi kahari katari umva nta ntikaba kahari nyene mwaka kahari naho mwicarike hasi umubazutsi hey ushobora iki ibi niba bishobora muhe ama examen abitoye muhe zakazi atabitoye naho umva nta kubundi ko nazo kwica akazi kawe neza cyane amasegonda 45 tugende kuri Biggy Empire numvise wavuze muri Biggy Empire ngo murafisemo ibintu vy'imiduga ivyo nibiki mbega biba gute bo bitura gute Biggy Empire nafise societe iri muri Japo twagira amasezerano zandungikira imiduga buza turadandaza vuba cyane tuzobabwiye nzo bimeze aparo ngaho onye turagira imiduga ngaho nyene tuzatwakotesha imiduga ngaho anye ya mariage ya madote ari kuzo twadaraza imiduga igiye itandukanye tuzobabwira byo nyene niko nyene cirabigira ko vyose ubundi bwo tuzatubabwira kandi apari ivyo vy'imiduga turafise nibindi vyo kufasha abakinyi yego bakina football vyo academy niki kubarondera ama equipe za gukina mu gihugu canke inyuma y'igihugu kubafasha kubakaza nka mu gihugu cy'u Burundi tuba tugera amasezerano n'abantu batandukanye ngashaka kubikora apare kandi ico onye ubu gitwa turakora promoting artiste tufise platform zacu Biggy Empire media Biggy Empire Facebook n'andi gatandukanye twashigiye bitandukanye so n'ibindi bigiye bitandukanye turabwira buke neza cyane ndagushimire cyane wakoze ku mikiganiro asase na bashira ndagushimire cyane shimira abakunzi ba Musiri Champion TV yego ndakunda cyane niteka ntange no munsi nabandayira bako mbona ko ibigano by'abantu nyene bagize niyo mpamvu nabwiye ati jewe ndakunda kubikwiye kwa mandabazi naza gaciro kabo ako musanyi ndaje ko nje kuvuga gaciro kabo afise ndabashimye cyane yiteka kubagira ra murakoze cyane shimire namwe bwe mariko muradukurikirana umunsi ku wundi nababwire ngo hasta la vista